twafashe ingingo yuko igitoro kibonetse cyo mu bwoko bw'amazutu ku masitasiyo yose arabizi yuko dutangura guha amabisi yunguruza abantu. Ijo ni ingingo ya mbere yafashwe. Ingingo ya kabiri dukoranye n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza rw'amabarabara. Hariho abapolisi mu bice bimwe bimwe bama bahari bakurikirana amabisi ko adakatira mu nzira katwara abantu kubashikana aho bategerezwa gushika. Ingingo igira gatatu twafashe ni ingingo ijanye no gukurikirana iyo midugu itwara abantu iyo tuyihaye ibitoro ko bato baharimwo abafite imico mibi ubube gito bwo kuja kuvoma ico gitoro. Tugaheza tugakurikirana yuko ya bisi yanyoye ibitoro kugera ije gusahiriza mu gutwara bene gihugu ibashikana mu makartier yabo yuko itakatiye mu nzira canke tagiye guhagarara handi hantu. Uni Colonel de Police Jimmy Ndayishimiye ajaje umutekano mu gisagara ca Bujumbura yari kashikiriza ingingo uburongozi bw'ico gisagara bwafashe mu ntumbero yo korohereza abiyunguruza abagendesha imodoka zunguruza abantu zo mu bwoko bwa bisi zibavana hagati mu gisagara ca Bujumbura zibatwara mu makartier atandukanye agize igisagara ca Bujumbura canke zibavana mu makartier zibazana mu gisagara hagati bo baracidogerwa n'abasanzwe biyunguruza bakoresheje izo ngendeshwa kuko basiga mu nzira ntibemere kubashikana ku bituro bisanzwe bizwi. Ariko abanyagihugu biyunguruza bo bakavuga ko ari gihe abagendesha izo modoka baba bivuze ko badashika ku bituro bizwi, ariko bivanye nuko haba hari mirongo miremire imodoka nazo ari nke bivuye kwikena ry'igitoro bahitamo gupfa kuzinjiramo kuko atako baba bari bugire urugendo ruba rusigaye bagaca barugenda n'amaguru kuko bidasa nuko boguma mu gisagara hagati. No masaha yo mu gatondo niko baba bimeze, amabisi menshi ntashika ku bituro, abiyunguruza bakarinda gufata ingendo kugira bashike ahari amabisi. Abagendesha izo modoka bo bavuga ko hari gihe baba bamaze igihe kinini bataronka igitoro bigatuma iyo bakironse baca bashaka kwigaruza imitsi bamaze badakora, ndetse hari n'abaca bikikamukiza bagashinga ibiciro bitazwi nubwo ari amakosa. Ivyo bikaba bikunda kwibonekeza cane iyo hari kena ry'igitoro kuko usanga imirongo y'abantu ari miremire, imodoka z'amabisi nazo ari nke cane bigatuma bikikamukiza baba benshi.